Hope TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Je suis protestant. Ah, ok. Nakumvise. Sinzi mu kirundi ko nyene no kivuga. Bavuze ko umuhakanyi. Namba kwa protestant ari umuhakanyi. Oui, je suis umuhakanyi. Sawa kabisa. Wahakanye iki? Nahakanye iki? Est-ce que protestant bisigura guhakana? Nahakanye ko Yesu atampfiriye, bivuze ngo nemera ko Yesu yampfiriye. Ah, ok. Urakoze. Dusobanure rero. Uzopfa cyangwa ntuzopfa? Nzopfa cyangwa sinzopfa? Mushaka kumenya ko nzopfa cyangwa se ntazopfa? Mu buryo bw'umubiri nzopfa ariko hazongera igihe nzuke. Okay. Yesu rero yakupfiriye mu buryo nyabaki ko numvise uzopfa. Uburyo Yesu yampfiriyemo ntabwo yampfiriye ngo nk'uku umuntu avuga ngo ndiyapfa kugira ngo abeho. Ahubwo yemeye kubabaza mu gishingo canje kugira jewe nzombe ubuzima bwiza. Bisobanura ko urupfu uzopfa wowe utazobabara. Abari sinzobabara. No. Bizogenda ku. Nzobabara ariko finalema nzozuka mbe ubuzima ntababara turi kumwe n'uwo yampfiriye. Okay, uzi ngaha kw'isi azopfa ntazuke nine. Pardon? Uzi nga ari ngaha mw'isi. Kubera muvyo numvise hari iwanyu abagenzi banyu basanzwe bavuga atari abaprotestant bavuga ngo turindiriye izuka ry'abapfuye. Bisobanura hari izuka ry'abantu bose bapfuye. Sawa? Yego cyane. Uzi rero atazozuka ninde? Uwuzi atazozuka umuntu wese azopfa kandi umuntu wese azozuka. Aho shwi kumbe rero kwa uwemera ko Yesu yagupfiriye n'utavyemera bose nta byose ni bose bazopfa kandi bose bazozuka. Isilamu takbir. Warupfu kwa Yesu je ndumva nta kamaro. Leta tangu ndabitohoza neza aya makuru niko ndayaronka. None niba Yesu yarapfuye muvani we Peniel. Pardon, Peniel. Wachinkira mwese ngashire kwa kaburu. Idea ni ntaburo yiwanje nariko ndabwira abantu. Kandi ntaburo yiwanje si abantu bose baca batahura. Yego cyane. Umwe wese afite kunatahura. Rero ku ntaburo yiwanje kubera numvise ko abantu bose bazopfa, nica numva ko nta kamaro ko gucungurwa kubera atawa bacunguye. Kubera avuga ko yabapfiriye mu gishingo cyabo. Mugabo numvise ko ko bose bazopfa, nica sanga umuyisilamu utari umuyisilamu nawe udatari umuyisilamu nta nyungu ya bya bintu byo gucungurwa. Ako mugabo iyo navuze ko ari ntahuro yiwawe nk'umuyisilamu. Yego. Hanyuma rero twigire gahoro gahoro. Yego cyane. Nimba koko Yesu yarapfuye agapfa azira iby'iwawe, ibyo by'iwawe wobidetaya ukadusobanurira ibyo nari nakoze byari ibi. Nimba ari ibyaha tukabimenya, nimba ari ibyiza nabyo tukabimenya. Byoba ari ibyaha cyangwa ni ibyiza. Murakoze cyane rwose. Uremera ko Satani abaho wewe? Nobariho. Je navuze ko ni Peniel sinzi ko mwenyuza akazina kanyu. Je navuze ko ni Hitimana Isa Omar. Isa Omar. Ndiwe niko ndavuga ngo Yesu yarampfiriye. Nukuvuga yuko n'ijuru hariyo Imana. Habayo n'abamarayika. Sobanura ko bitakiriyo hariyo ubu ntikiriyo. Navuze burute gusubira kunjako ntarashyira kwa kaburungu. Ndanga gusobanura icyo kintu navuze ngo Yesu yarampfiriye kumbe nawe atakubitahura. Okay. Aho uzobunyubashe nk'uko nanjye niko ndakubaha nkakureka ukavuga. Navuga ati mw'ijuru hari Imana, habayo n'abandi bantu, habayo na Shetani. Turi kumwe? N'abandi bose turi kumwe? Sawa, hariyo Imana, habayo na Shetani, habayo n'ubwoko bw'abamarayika ko mw'ijuru hariyo abamarayika benshi, hariyo bita abakerubi, hariyo bita abaserafi, hariyo bita ibinyabugingo. Dimwe ibyo ndazi abantu benshi murabizi. Rero umunsi umwe Shetani agomba kugira ikiburi ngo abe nk'Imana, dimwe yicare ku ntebe y'Imana.
Imana rero iravuga ati ibyo ntizokunda kuko Imana yavuze ngo icyubahiro canje nta wundi nzogira. Shetani rero ibyo abigize Imana yavuga ati no nijuma cyane kandi intambara iraboneka mu byaciro Yohana muri chapitre 13 n'abatari 14. Imana rero iragwana ikoresheje n'abamarayika bawo. Satani baramutsinda acamukorora mw'isi. Mbere hagati no mw'isi mukorano bamuhindika ikuzimu. Bageze n'ikuzimu aje baridegonza no bamusangayo bacamugaranirayo. Ndiko navuga abamarayika. Dimwe Shetani rero amaze kuva mw'ijuru ashyize ikuzimu niwe acavuga ati bye mw'ijuru ndabonye ibyiza byose biriyo. Abateja bose baja mu mazu meza bazambara impuzu nziza. Rero bye ngira niyaranje umuntu wese ndamuteshe intumbero yotuma iyo kwambara ibyo byiza akabona n'ibyiza byose biri mw'ijuru kuko twese twakuze tumva ngo mw'ijuru tuzobaho neza. Rero ibyo bibaye arahiga iyo mihigo yuko agomba kwiyaranja umuntu wese amuhonda ibyo byiza byo mw'ijuru. Byareshikeye kwakurira ngo Yesu agira Yesu yarampfiriye kumbe nawe baza kubitahura utuma uko kuyoba ko mu babizirima kumbe nawe ubwimyemerere nk'iyo visi. Rero Yesu avuga ngo Imana avuga ati none nibeke wembuka mw'isi ate gucungura bariya abantu kugira bino byiza tuzategura mw'ijuru bose baze babibone bose baratinye. Ariko Yesu atavuga ati no jewe mbonye ibi byiza niyo havyo n'urukundo niyo havyo n'ijambo kuvuga ngo ukunda umuntu uko wikunda ukemera gupfa kugira abeho. Yesu avuga ati jewe ndigenye ndagiye gupfa nemere mbabare mugabo aba bantu ndabereke ibizira bazoca baracamo kugira baje ku Mana baje babone mu ivyo byiza mbonye mw'ijuru. Niwe nakubwiye ngo Yesu yarampfiriye sinavuze ko Yesu yampfiriye ngo bwa Yesu ndasubire gupfa no ngira ngo ibyo bitahuye. Washize kwa kadomo nasize kwa kadomo mumpere mikoro ubasha burya wanyorohereje burya nanjye wenda gusiga amaza kumurinda burya nari nakurindiriye bantu usomere kuvayo 23 umurongo wa mbere maze naguha impanuro. Kuvayo 23 aragira ati ndiyo nimuze mwamamaza inkuru z'ibinyoma. Amajambo yose avugiye nga hari umurongo mumvise yasomye Bibiliya ati nimuze mwamamaza inkuru z'ibinyoma. Muze wavuze byose hariho ibifise inyandiko hariho n'ibitagira inyandiko. Reka naguha akarorero nanjye ubanza nini yavuze ngo mw'ijuru ngo hariyo y'Imana ngo mw'ijuru haca habayo niki n'abamarayika na Shetani n'ibinyabugingo. Sawa birashoboka ukaba udatahura ibinyabugingo ibyo ari byo ukaba udatahura abamarayika baribo ukaba udatahura na Shetani icyo ari cyo byose ugasanga ntushobora kubitahura. Reka rero byose nivuge ati ibyo bitivwe. Acavuga ati Imana ishaka Shetani ishaka kugira kudeta. Ati rero Imana n'abamarayika bayo ngo habike habyuhambara mw'ijuru mugabo ijuru ry'intambara iryo sinzojamo Imana igwana. Sawa twebwe abayisilamu tuzi yuko mw'ijuru hari ikibanza cyitwa Darussalam ikibanza c'amahoro. Sawa ni Darussalam igisagara c'iki c'amahoro. Iyo mariko ijuru ry'intambara iryo birashika rikaba ari ry'abakirisu kabisa. Aca bavuga ati noneho rero Shetani ngo acarakorogwa amaze gukorogwa ngo nivyahereye aharungikwa hehe kuzimu. Wallahi summa wallahi izi nyandiko n'ubu ndazikeneye kuva ngaho bazimpaye kuko Shetani yarakorokeye ku isi ibi ndavyemanga hanyuma ucumura ngo acarungikwa hehe kuzimu bamuboherayo. Iyi nyandiko Shetani arungikwa kuzimu aboherwayo nayo ndayikeneye. Sawa acavuga ati haca habaye inama mw'ijuru kokoma Assemblée Générale. Urumva haciye haba Assemblée Générale mw'ijuru. Yesu ngo acaraduka abacaragira ngo Imana icabati ninagenda gucungura bari mw'isi kubera Shetani ngo yari yaje mugabo sinibaza ko Shetani yaje mw'isi amarungikwa ikuzimu yagarutse kw'isi kuzimiza abari mw'isi gute kandi aboheye ikuzimu.
basize bamuboshe mugabo ni mucyo bahindukira ngo ishetani bazoshaka kugerageza abo mwisi kugira ngo babuze bya byiza twabonye mw'ijuru none kwaboshe aboheye ikuzimu yarabohowe araduga ku isi aza kugerageza abantu ucyo ntibagarukira ijyaho utuvuga ngo Yesu rero ngwino inama rukokomeje kuba mw'ijuru Yesu acakuza agatoke je ndi tayari kugenda gucungura bari mw'isi iyi nama uraza kumbwira uwatumije ko iyi nama uraza kunyereka n'ivyegeranyo vyakuwe muri iyi nama uraza kunyereka uwajejwe inama na protocol jewe mugabo ngabaye nakwereka umwe yararongoye inama iyi nama mpamya ko itabereye mw'ijuru ndakwereka naho yabereye ku isi n'amatariki ndaza kuyavuga wowe uvuze ngo fye ngenda guha amatariki n'ukwezi n'umwaka reka ndakwereka iyi nama ntiyabereye mw'ijuru iyi nama yo gupanga urupfu rwa Yesu umviriza aho yabereye somo rw'urugero rushasha bwa katolika niho bakubwira amakuru neza kubera niho bapanze ubukiristo Yohana 11:47 nakubwira ati ntimuze mwamazi murutike z'ibinyoma aha nta kinyoma kivugwa soma hiyo ndakwereka iyo nama aho yabereye mu magambo yabereye mw'ijuru Yesu acakuza agatoke ngo ni tayari gucungura ab'isi atakucungura siko wamuhaye iki niyo abakuru b'abayahudi umviriza mbere wacu abapanze ibyo byose n'abakuru b'abayahudi baje inama yo kwica Yesu abakuru b'abayahudi nibo bapanze inama yo kwica nde Yesu abandoti n'abafarisayo rero abakuru b'abasaserdoti ntabutse ngaho nyine oya abasaserdoti abakuru b'abakozi babo ntabutse bandanya barema inama bakurenze ngo yabereye mw'ijuru iyo nama muri Bibiliya ntayibayo bandanya bavuga bati bavuze bati mw'iyo nama tuza kugira dute ati tuza kugira dute uyu muntu akora ibimenyetso byinshi we ni muri muravuga ngo ni Imana mugabo bari bazi ubwenge bazi ko ari umuntu ngo uyo muntu Yesu akora ibimenyetso byinshi bandanya nitwamureka ati mukabona tumuretse bo bari babonye ko bagiye guhomba mu mashengero yabo abantu bakurikiye inyigisho za Yesu babonye ko abantu bose bagiye kwibera abasilamu bavuga bati karabaye ibara riraguye kigira 10 kirahize amashikanwa arabura ati uyu muntu rero tumugire gute bandanya bose baza kumwemera ati mukabona tumuretse abantu bose baraherera mu Isilamu baza gutikiza igisengero cyacu n'igihugu cyose icyo gisengero cyabo cyariko kirashira n'abantu bariko baravamo bagenda kumviriza inyigisho zande za Yesu bandanya umwe muri bo yitwa Kayifa umviriza na shefu yararongoye inama je ndamukubwiye bamwita Kayafa bandanya yari umusaserdoti mukuru w'uyo yari padiri mukuru uyo mwaka abapadiri baba mw'ijuru yari padiri mukuru uyo mwaka bandanya arabwira ati muri bijuju ati muri bijuju nimubona ko vyoba vyo umuntu umwe apfira igihugu nimubona ko vyoba vyo ntabwo bavuga ngo yapfira isi yose umuntu inama igitangura yababwira ati nimubona ko vyoba vy'umuntu apfiriye iki gihugu cyacu yani iki gisengero cyacu iki gihugu cyacu cy'Uburoma ye inganje amafaranga gune yinjira i Roma ati nimubona ko uyu muntu kutuma tumugandagura muga abantu bakaguma baza kwemera baguma baza amashika bandanye igihugu cyo gutikira cyose igihugu cyo gutikira cyose Mubaroma we niyo waruri bandanya ivyo nyabivuga kubwiwe ivyo ntabwo yabivuga kubwiwe ariko kuko yari umusaserdoti mukuru w'uyo mwaka yabivuga kubera yari shefu mukuru muri uyo mwaka yamenyesha ko Yesu niyo atagupfira igihugu acaragenda bakubita amatangazo baravyafisha ku mbuga baravyafisha ku mabarabara ati Yesu agiye gupfira igihugu ntabwo ari isi bavuga ngo agiye gupfira iki igihugu bandanye ako si igihugu cyonyene caravuga ati mugasha tukavuga ko ari igihugu cyonyene bava batugundura atereka tubisakaze yuko atari igihugu cyonyene ndiyo kure mu muryango w'abana b'Imana bari basanzaye ngo nukugira tugarukane b'abantu bose bari bagiye kwemera Yesu b'abantu bose bavuye mu rushengero rwacu bagiye Yesu bose basanzaye nukugira ngo tubagarukane ngo nukure mu muryango w'Imana w'abana b'Imana bari basanzaye kuvuga ushizemo ndugu yangu kuvuga banama kumwica acha bakora inama yo kwicane Yesu bandanya nicyo gituma Yesu atari ikigemeri cyese mu Bayahudi reba nambiyasuye no gutembera
yaciye avayo n'ubuyanga mu bayahudi wabo niyongeye kugenderayo yaciye avayo ndiyo niko kugenda muna yegereye agahinga ndiyo mu gisagara cyitwa Efremi abari yaguma be n'abigishwa abari yagumayo abigishwa biwe. iyi nama yabaye mu mwaka wa 325 mu gihe cy'umwami Konstantino yongera kuba iyindi yo kuza kwemeza ivyo mu mwaka wa 81. Sawa, ibi rero wowe uri kurakira umukino utazi, uri kuragwa mutazi utazi, uguvuga ngo inama yabereye hehe mw'ijuru. Inama yaho ukaba utatawe inyishu naguhaye, wewe wagenda ko nakwereka inama, wowe watuhenze ngo yabereye hehe mw'ijuru, nanjye nakwereka aho yabereye hehe kw'isi. Iyi nama yabereye kw'isi ariyo kwica Yesu yaje ava mw'ijuru kuducungura. Sawa, warabona ko abasaserdoti bamwishe arabyemeye. Imana ishimwe. Reka ati Yesu ntiyacunguye abantu mu buryo bwo gupfa, ariko ubundi buryo aza kutwigisha Yesu yacunguye mwiki abantu. Wewe ni mzungu, ni umugabo babana bavuga ngo Yesu yaradupfiriye, abo umuhungu arabakuye hehe ku nzira, agiye kutwereka ubundi buryo Yesu yacunguye mwiki abantu. Mone icyo gupfa yagihakanye, icyo gupfa yagihakanye. ntagiye na kimwe nzigera mpakana ko Yesu yampfiriye. Ati kubera iki? Nyakumbura muri kumana ariko shaba mitima prema ni mutahura na birumvikana. Ni mutahura birumvikana cyane gose. Okay. Yesu gupfa ni vita kuri wewe. Yesu gupfa neza cyane gose. Sawa. Bisobanura yuko Yesu kuba yaragupfiriye ni ikintu cyiza kuri wewe. None Yesu kuba yarapfuye wese cyiza kuri wewe. Yewe sinemera ko yapfuye. Sinatemera. Nagutahura. Muhere nakubwira impamvu ntatemera. Abandi bagakunda gapfa. Twebwe abayisilamu nitwemera ko Yesu yagize gute yapfuye. N'impamvu tutatemera niba nawe yapfuye wewe niba utakutubwira ko yapfuye je mubo yapfiriye singoba ndimo. Mugabo ariko yavuga ko habaye inama yo kumwica. Iyo nama yarabaye mugabo yaciye ahungira mu misozi. Sinabisomye. Rero sinabisomye. Ndagita kugenda mu nama yegereye iki agahinga abari yaguma n'abigishwa Wiwe andurindira. We musore, jewe nk'umuyisilamu nibaza ndakubwiye ko Yesu atampfiriye bisaba ntahure n'ukwemera kwanje, nk'uko na wewe ndiko ndagutahura kubera uvuga ko Yesu yagupfiriye, ahubwo ndiko ndabisiguza. Wowe nawe rero ukwemera kuri wanjye kuko Yesu atampfiriye, nawe uraza kubisiguza, ubisiguze ndabigusigurire. Si sawa? Umugambi rero wo gupfa kwa Yesu wavuye ku Mana byagenze gute? urakoze cyane rwose mbagize ikibazo cyiza. N'umwana muto ntashobora kwishyura ati umugambi wo gupfa kwa Yesu wavuye ku Mana cyangwa wavuye ku bantu. Sinkumva iki byagenze gute? Umugambi wo gupfa kwa Yesu ubwo Shetani akimara kuva mu ijuru hariho umugabane w'abamarayika bakorokanye nawe. Abo bamarayika rero baje bata mu kuzimu uno munsi tubita aba dayimoni. Usanga inyandiko naguhaye uzoyibuka y'impanuro. Abo badayimoni rero nibo baciye bata gukoresha baba n'abakuru twasomanya ko baba abakuru b'amashengero b'amadini. Nibo badayimoni. No, Baba saseredoti. navuze ngo abo badayimoni bakorokanye na Shetani nibo baciye bagaruka ku isi baca bapanga umugambi wo kwica Yesu. batabakorana rero kuko nawe Shetani arashobora kugukoreramo kuko twese urashobora kuba watwitira mu ngora mu nyimbiriwe. Ibyo niba ku Mana aba ari Shetani aguciyemo kandi ndabikubwira bo hehe handi kuzimu. cyane rwose. Ahusha. Aho rero badayimoni baciye baza ku isi bacaca muri abakuru rero b'amadini atari amashingiro, bacaca muri abakuru b'amadini kuko niba butari yuko yerekanirwa n'igihugu cyose yerekanirwa n'abakuru b'amadini. kumwe abadayimoni baciyemo kugira ngo uwo mugambi w'Imana yuko Yesu yatwereka inzira ntuboneke. Okay, Daniel. Uwo mugambi rero aba badayimoni bakoze bakoranye n'abakuru b'amadini. Ndibaza numva ko ari umugambi mwiza kuri wewe kubera batumye ucungurwa iki. Ni umugambi mwiza. Ni umugambi mwiza. Sawa kabisa.
nibaza ko umugambi mwiza wakozwe na ba badayimoni watubwira bakorowe, nibaza ko umugambi mwiza kubera watumye ugira gute ucungurwa, sivyo? Na mission originale izwi yari yamuzanye. Yesu mission originale yari imuzanye yari yo kuducungura, ariko ntabwo kari kubamba. Bajya bagize inama yo kumugira nawe nk'umwana w'Imana, bafashijwe na Shetani n'abadayimoni kugira ngo mission yiwe ntibe. Daniel, reka rero ndagusaba ikintu kimwe. Yego cyane. Iyi mission originale itandukanye no kubamba no gupfira abantu yari yazanye Yesu. Ndagusaba dufashanye n'abari twigisha abantu. Urazi ko byo bigira akamaro abantu. Bivana niyo wewe ufise nanjye kandi ukabana niyo mfise. Okay, Yesu yemera ko yavuga. Wewe nawe Yesu yemera ko yavuye mu ijuru. Yego. Nawe yemera ko yavuye mu ijuru, nuko mwate kubisariza ubusana. Wewe wavuye mu ijuru. None Yesu waramusenga. Jewe. Tubabwiza ubwanditse na Yohana ndiyo 12:44 haragira ati ndiyo Yesu itre icyazanye Yesu mwisi. Ndugu yangu bavuze icyamuzanye, iyo niyo mission originale. Icyazanye Yesu mwisi, gisome tucumbe. Yesu arasemerera ati Yezaho ndugu yangu, icyari cyazanye Yesu mwisi ni kwari ugupfa, ni kwari ugucungura, kwari ugusemerera. Asemerera ngo iki? Unyizera niyo sijewe yizeye. Gasubiremo. Unyizera sijewe yizeye. Yesu yaranje gusemerera abwira abantu ati unyizera jewe Yesu, ntabwo ari jewe yizeye nde? Ariko niyo yizeye wantumye. Oisiramu takbiri. Allahu Akbar. Yesu atuwizera jewe Yesu, ntabwo ari jewe yizeye wagize gute? Wantumye. Bisobanura abayisilamu twigishije ko Yesu ari intumwa y'Imana, nta kosa na rimwe tuba turakora. Korinto 38. Ni nyandiko igira kabiri ije gushigikira iya mbere. Okay. Urakoze kumurosora, nicyo gituma uri umunyabwenge. Navuze ko tuhapata uhuza. Mariko 1:38 Yesu arishura ati Yesu yishura abantu bariko baramubaza ati tuje handi mu bisagara biri hafi naho nyine nigisheyo ndiyo kuko aricyo cyanzanye. Ndugu yangu mwene wacu, Yesu abwira abigisha be ati tuje handi mu bisagara biri hafi naho nyine nigisheyo. Mujyane mu bisagara biri hafi naho nyine nigisheyo kuko aricyo cyanzanye. Kumbi n'imisiyo bitandukanye niyo cyagushigikiriye. Yesu navuze yuko ari mission. Nakubwiye yuko yavuye mu ijuru aje kwigisha inzira y'Imana kugira ngo Shetani na abadayimoni baze kuyobya abantu batadoza mu ijuru, kugira ngo abigisha abereke inzira ashobora gucamo bagiye mu ijuru. Ndugu yangu, nituvuze hamwe no bipinga, nanjye noba nariziziwe n'abadayimoni. Ituvuze hamwe no bihakana, noba nariziziwe n'abadayimoni. Vuga amarengane nagusenguye ko wabyasanga. Kumbe jana ngisanye kwizera. Mugabo kwizera wenda abantu n'abaciye bakoma amashi. Nimutekereze. Burya wowe urashobora kubukomya amashi wibaza ngo jewe ngo abayisilamu burya ntitwemera Yesu. Twebwe abayisilamu twemera Yesu. Impamvu avuze ati aya majambo umusore avuze ati ndayapinze n'abandi nk'abadayimoni, avuze ati Yesu yaje kwigisha abantu inzira y'Imana, kugira ngo abantu bata mu nzira z'abadayimoni bayoboke inzira y'Imana. None ibyo kahemwe hamwisilamu mwumva bipinga. Yesu mbere atavuga ngo nimwikoreze ingata yanjye mugire gute muhigire. Kubera Yesu yigisha ibyiza, nta muntu Yesu yabwiye gusambana, nta muntu Yesu yabwiye ngo ni wice, nta muntu Yesu